السلام عليكم ورحمة الله. نعم تعالى وبركاته. Islamu amahoro y'Imana abandi namwe aho muherereye hose, mwiriwe canke mwaramutse canke igitondo ciza canke umugoroba mwiza canke ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, abari mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi canke mu buraruko, kuri barya bose bifuza ko twashobora kubafasha, mushobora kutubonera muciye ku nimero zacu za telefone. Nazo izi nimero dutanze ni nimero ushaka kuturonka ku telefone ntoya cyangwa ku telefone nini. Nimero yacu ya telefone ni guteranya 257 62 899 775 canke guteranya 257 62 981 462. Kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV ndio nyene. Kuri TikTok mwandike Dr. Swale Ntakirutimana. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe adushoboje gushika kuri uyu mwanya isaha. Si nguvu zacu canke ubushobozi bwacu canke ububasha canke kumenyekana kwacu kwa cane, oya namba, ahubwo ni kubasha bw'Imana. Kubera yuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararemvye, abandi bari mu bibazo bitandukanye ibi na biriya, ariko je nawe turi bazima. Bamwe baragwaye bari mu bitaro, abandi baragwaye bari mu bibazo bitandukanye, ariko je nawe turi bazima. Abandi bariko barapfisha abavyeyi babo, abana babo, ababanyi babo, abakozi babo, eka abagenzi babo ba hafi, ariko je nawe turi bazima. No gushimira nyene icubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, wewe atuyoboye mu gihugu kirimwo amahoro kuri bose, umutekano kuri bose, urukundo kuri bose, iterambere kuri bose, amahoro muri rusangi, umutekano muri rusangi, urukundo muri rusangi, aragahora ku ngoma mutima wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Inyuma y'ivyo onya, Dr. Swale ntiyakanya kugira ngo ntange ikiganiro muri umwanya w'ijoro, kuko niwo mwanya ndose ko akanya, kubera yuko turafatirirwa gose n'abagwayi benshi bakeneye ko tubavura, tubafasha, bafise ibibazo bitandukanye, baza gusanga akanya karatugoye. Numara nino saha nyirembo kintu cirekeye uburozi ku buntu yarozwe. Iyo uburozi hamaze kurogwamwo umuntu umwe, hama uwo muntu ugasanga ni umupapa canke se ni umumama, ariko agashobora kuba yubatse, hama ugasanga umugabo yarozwe. Umugabo amaze kurogwa akamara imyaka n'imyaka azi ko yarozwe, yaciye hariya hano hino kwivuza, arondera inyishu, arondera ingene ashobora gukira, ariko vyarase. Cyangwa ugasanga yaciye hirya no hino, aravuwe nyuma y'imisi 3 cyangwa nyuma y'ukwezi amezi 2-3 birasubiye. kandi uno mwanya niyo titre camwe nico kiganiro c'uno munsi ngene yuko tuvuganako. Abantu bagenda bakavugwa, bamara kuvugwa ugasanga amezi 3 cyangwa umwaka umuntu yose kandi kugwara yaremvye, ugasanga ibibazo, ugasanga umugabo niwe agwaye arivujije, kuza gusanga umugore wiwe igihe yaragwaye barigize ko babonana, bayagiye ku byo bakuze, kuza gusanga umugabo aragiye kwivuza,
cagiye baza bayagira ku vyakuze n'umufasha wiwe, baza gusanga umugabo yarivujije, amaze kwivuza umugore ntiyivuze, uza gusanga hageze ko batumwa kuyaga ibiyago vyakuze, uza gusanga ikibazo gisubiye hehe, hahandi nyene. Naco gituma yuko hariho ingwara zimwe zimwe, nk'akarorero gatoyi, nko ku muntu w'umudamu. Ku muntu w'umudamu aragwaye, araremvye. Ukugwara kuremba k'umuntu yarozwe sico kimwe n'ibihinya vyo kwa muganga w'ikizungu. Umuntu adashaka kukuroga ukaremba, akakurembesha kubera umubiri ukavyumva, canke umuntu agashaka kukuroga ukaremba ntubimenye, niho uzosanga ariko aragendagenda ukumva umuntu aguye hasi, aragize nte, arapfuye. Umuntu agiye muri dushe koga muri dushe, aranyiriye yikubise hasi, aragiye. Ukumva umuntu ariko aragendagenda mw'ibarabara, yikubise hasi, aragize nte, aratabarutse. Ni kuvuga iki? Nagenda abwiraho ikintu kimwe, kandi mugitobe neza kandi mucumve neza. Hariho abantu batarogwa, hariho ahantu badapfa kurogwa vyoroshe. Muvyumve neza mubitahure, muga ntimuce mwihata mwemere mwishire hejuru, ariko bararogwa mu bundi buryo ngire nsigure. Hariho umuntu kugira umuroge bigoye, bisa yuko uca ku kindi kintu. Hari umuntu kugira arogwe bisa yuko umanza kugenda ntaciye, umwabure ibikandagiro vyiwe, mwabure umushatsi, mwabure amate, mwabure ibiki n'ibiki. Hakaba n'ubundi kugira ngo umurogi yokora ivyo vyose bitokunda, mpaka uce mu bundi buryo. Reka tugende mu kiganiro gitahurike. Maze imisi nkotanga ibiganiro vyinshi bitandukanye, ntanga ibimenyetso bitandukanye vy'ingwara runaka vyerekeye uburozi. Dr. Sole ntizombaze ingwara zo kwa muganga, ndasubiyemwo kandi. Dr. Sole uzombaze ingwara z'uburozi zo kurogwa, ivyo kwa muganga ntavyo nshoboye. Vyo ku muganga ntabyo. Uretse yuko hariho izindi ngwara abarozi bashobora kuroga umuntu, ugasanga umuntu bamuroze agiye nko mu kaburi bazuyuye nk'ikizimu c'umuntu yishwe na diabete akagutamwo ibintu ashaka kubigufashamwo. Ni kuvuga yuko barashobora kuroga umugore target ari umugabo, canke bakaroga umugabo target ari umugore. Nk'akarorero gatoyi, umuntu w'umudamu bashaka kumuroga umudamu, ugasanga uwo mudamu ubuzima bwiwe ntavyara, ubuzima bwiwe uwo mudamu ntashobora gutwara imbanyi, ubuzima bwiwe uwo mudamu asanga azokwama ari mu bibazo vyo kuja mu butinyanka bidahera, ubuzima bwiwe ugasanga nuko nyene. Ariko rero wewe uwo mudamu ukaba umufise aho onye uricariye ngaho mu nzu, agucumbibugaye gusa wirira, ugira ivyo ukora, ariko kugira ngo wicare hasi wiyumvire nk'umugabo ati reka mvuze umugore wanje, ukabona umenga birikize bisanzwe. So mugasanga waragiye nko kumuvuza ahantu imisi 3, ukabona umenga birekerana. Ariko umenye yuko kiya gihe muba muri kumwe muriko murabonana, muyaga ibiyago vyo wakuze, mwana wa mama, nimba uzi ko wahora uri umuntu urondera ukaronka, nimba uzi ko wahora uzi ko uri umuntu ufise imigisha, ufise urugikonje ku bantu, ni ukuvuga yuko ico gihe kimaze kugera, uko ugenda ubona nawe niko ugenda wishirako imikoshi, niko ugenda ibintu vyawe bifungwa, niko ugenda ivyo ukora bise bitagenda neza. Nimba uhora udandaza ukadandaza nturonka abakiriya, nimba uhora byose bikagirane bisubira inyuma. Ukazosanga wewe ugasanga mu misi imbere tubikunda Dr. James kibazo kiniki kumbi nkumva ico kibazo cyavuye kuri inde, cyavuye kuri madamu wawe. Nico gituma iyo umugabo agwaye maze tuteje kumuvura, turamuza ati mbewe urafise umudamu? Ndamufise. Tura amazina yiwe tumufite tumura kubera wewe ngire mize kukuvura, ariko ndanka ejo shamwe ngejo ntuzozuvuga ati Dr. Byagenze kunuku. Gweze kukuvura kuri wawe nibisigura yuko uzusura kandi kugenda gukora bijya bintu ngo ntufate. Apana, urashaka kugora kandi bivanye n'iki na bijya bintu byisigarira byasiga hehe muri madamu wagiye mwanza magirane giye mwaza mubonana. Muca make nizere yuko ikiganiro cyatahuritse, amanda bipfurije kuri bajya bose bakunda kuturondera kuri telefone, tutanzigana twarushe gose kuri telefone. Ndabasaba ikintu kimwe, tori nimero cha telefone muri serious. Apana kutumira na telefone muze gutera ibyago ko twatera inkuru. Apana, hari abandi bantu bavuga ati twe tutunira doctor kwa dutomboye kugira ngo adutunganirize. Umuntu akaza kukonda afise ikibazo kambwa kibazo cy'ikiriyo kunya nkagikora amaduka tukaja mu bibazo. Apana kuza uturondera urunka voice 10 zingahe nta n'igipimo urakoresha kugira ngo dusubire kugufasha. Hama igituma dukorera igipimo umuntu atadushikana kubera iki? Twadukeneye kugira ngo dupime turabe ikibazo umuntu afise,